indirimbo ni zitatu, ni zine. Iya mbere nigendana nanje, hariho ni wubahwe, hariho ubuntu, hakaba ntawuhwanye nawe. Nizo ndirimbo zine, nizo mushobora kuronka ku rubuga rwa YouTube nkuko nabibabwiye. Hanyuma murambagije ati mbega uburyo buva hehe? Jewe ndashima Imana kuko aho nkuru uburyo ndabukura mu muryango. N'umutware wanje, n'umugabo wanje anshigikira. Ibikorwa ndiko ndabikora kubera umugabo wanje anshigikiye, umutware wanje aranshigikiye. Mboneho n'akaryo kandi nama ndamushimira. N'uyu munsi nongera kumushimira cyane ukuntu anshigikira akamfasha. Niwe rero amfasha, niwe abiriha byose. Rero Imana ibandanye guhezagira umuryango, ibatanye guhezagira uburonderero, kandi ibandanye guhezagira n'umugabo wanje kuri uyu mutima yagizeho kunshigikira, akavuga ko ingabire yanje ikwiye kuja habona, nawe akamfasha kubishigikira akabifinansa. Rero Imana imumpezagirire cyane. Nongeye kumushimira imbere ya mwebwe mwese ku gikorwa cyiza ariko arakora, ahari ariko ariga mu gihugu cya South Africa. Abandanye kubona umugisha w'Imana kuko umwanya arawuzi, arawushigikiye. Yansengeye mu gatondo nza gukora bino bintu, yanteye intege. Imana imuhezagire cyane. Aho rero niho hava uburyo. Ndabishimira Imana rero. Hama kandi n'abagenzi nabo iyo nateguye igikorwa, inshuti n'abagenzi nabo nyene baramfata ukuboko, nabo nyene Imana ibahezagire. Ego ni muri iyo nzira nshobora gukora bino bikorwa. Yesu abahezagire cyane. Kubandanya mushigikira, mukabandanya mushigikira, kandi nkuko abivuze umuririmvyikazi John yuko itoherera hagusa, ariko nobandanya mukanampamagara nkashika no aho mukorera, nkatanga ibiganiro. Abafise ibiganiro by'abaririmbyi benshi bari hano, mvuye hano ndabisavye muzompe uwo mwanya, muzompamagare kugira ngo tubandanye ubucuti. Sinifuza ko ubucuti twatanguye bwoherera ngaha, ariko ndifuza ko ubucuti bwobandanya, tukabandanya dushigikirana mu murimo w'Imana, mukanshigikira mu murimo w'Imana. Hama nkatumirira abarundi bose n'abarundikazi kumviriza izi ndirimbo. Ni album canke EP yitwa Gendana nanje, irimwo indirimbo zine. Nkabandi batumira bose kuzumviriza, harimwo ubutumwa bwiza, harimwo intahe ziremesha, harimwo uguhayagiza Imana. Rero ni vyiza ko bovyumviriza, ndazi ko bizobafasha kandi bizogira ico bibunguye mu buryo bw'impemu. Murakoze cyane rero. Nongeye kurangiza ndabatumirira cyane kubandanya mushigikira no gukurikirana indirimbo, mukaziraba, hama mukagira subscribe, mukagira na share. Hanyuma kandi nkongera ndabasaba amasengesho. Abari hirya no hino mwese ndabasabye amasengesho kugira ngo Imana inshoboze muri kikorwa ntanguye kibe intango ibandanye. Ndabashimiye mwese, ndabatumirira kubandanya muraba izi ndirimbo, muzumviriza aho muherereye, kandi abasabira ko zobahezagira, tukagira ico zibunguye mu isi y'impemu. Baza ko impamvu ziba zitandukanye ukomeje kubivuga. Birashobora kuba atari uko umuririmbyi yashoboye kuba yararonse ukuntu ashobora gushira kure, gushikana kure indirimbo yiwe, kuko apara yo gusenga no gutegura harakenerwa uburyo, harakenerwa soutien kugira ngo indirimbo zigere kure. Rero je ndibaza ko hamwe n'ubumwe bw'abaririmbyi kuja hamwe byonabafasha kugira ngo n'indirimbo zabo zishobore gushika kure, bivanye n'ukuntu bafashanye mu gusunikana. Ni kimwe umwe datari yabajije caco bwabumwe. Hanyuma ndibaza ko hamwe no kuzigisha no kubandanya tuzisengera, ndibaza ko zizogenda zikagera kure, kuvuga mugakomeye no mu mashengero atandukanye, zigafasha benshi. Murakoze, sinzi ko nabishuye uko mwari mumbajije. Murakoze. Ibibazo birabandanya, mwihangane mwandanye kwishura. Ego nitwa Nzanye, nkorera ikinyamakuru cyitwa BNP magazine. Nagomba kubaza muririmba indirimbo z'Imana, ariko
bigenda kose birasaba uburyo. Mbega none ubwo buryo gushika ubu uva hehe, ukura he? Ikindi kibazo ni uko watubwiye indirimbo zawe zitatu kandi wavuze yuko umaze gusohora zine, wozitubwira zose kugira ngo zitahure neza. Murakoze, reka mbere kuri ico ca kabiri. Indirimbo ni zitatu, ni zine. Iya mbere nigendana nanje, hariho ni hubahwe, hariho ubuntu, hakaba ntawuhwanye nawe. Nizo ndirimbo zine, nizo mushobora kuronka ku rubuga rwa YouTube nkuko nabibabwiye. Hanyuma murambagije ati mbega uburyo buva hehe? Jewe ndashima Imana kuko aho nkuru uburyo ndabukura mu muryango. N'umutware wanje, n'umugabo wanje anshigikira. Ibikorwa ndiko ndabikora kubera umugabo wanje anshigikiye, umutware wanje aranshigikiye. Mboneho n'akaryo kandi nama ndamushimira, n'uyu munsi nongera kumushimira cyane ukuntu anshigikira akamfasha. Niwe rero amfasha, niwe abiriha byose. Rero Imana ibandanye guhezagira umuryango, ibatange guhezagira uburonderero, kandi ibandanye guhezagira n'umugabo wanje kuri uyu mutima yagize wo kunshigikira, akavuga ko ingabire yanje ikwiye kuja habona, nawe akamfasha kubishigikira akabifinansa. Rero Imana imumpezagirire cyane, nongeye kumushimira imbere ya mwebwe mwese ku gikorwa cyiza ariko arakora, ahari ariko ariga mu gihugu cya South Africa. Abandanye kubona umugisha w'Imana kuko uyu mwanya arawuzi, arawushigikiye, yansengeye mu gatondo nza gukora bino bintu, yanteye intege. Imana imuhezagire cyane. Aho rero niho hava uburyo. Ndabishimira Imana rero. Hama kandi n'abagenzi nabo iyo nateguye igikorwa, inshuti n'abagenzi nabo nyene baramfata ukuboko, nabo nyene Imana ibahezagire. Ego ni muri iyo nzira ushobora gukora bino bikorwa. Yesu abahezagire cyane. Nkuko twamaze kubikora mu gihande cy'ivugabutumwa, nk'abandi mugwi munini w'abapasteri, cyo twita femme pasteur, tuja hamwe tugaterana intege mu byerekeye ibyo kwigisha, kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa gusevinga nk'abamama. Nico nacyo ndaciyumvira kandi ndamaze kuganira na bamwe muri bo. Egome twaraganiriye nkana na Nadine, twaraganiriye n'umuririmvyi yaririmbye indirimbo nkunda ivuga ngo mwijuru iwacu zirakamwa. Hariho n'abandi benshi ndiko ndaraba kuri YouTube mbona n'abarundikazi tutarashobora guhura, mugabo nifuza by'ukuri ko tuzohura nabo tugashigikirana, tugafashanya, hama mbere binashobotse tukagira ururimbo dukoreye hamwe. Ivyo ndabifise mu bitekerezo, ndabifise mu migambi kandi ndabisengera ko Imana nayo izomfasha ico kintu kagishikako. Murakoze. Hari abadandaza bafise ibidandazwa na serivisi nziza, ariko bafise ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ibidandazwa byabo. Hari icyo wokora, ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri menya n'ibi media bakwereka uko bigenza, urudandazwa rwawe rukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwizera no kukwegera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasigura ubuziranenge bwavyo, bakanabimenyekanisha mu bakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo atakibazo cyo kubura amashusho yabo kikibaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibikorwa mvabwenge byabo. Abantu bitahuye bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na menya n'ibi media. Ikorera mu gisagara ca Bujumbura, komine Ntahangwa, zone Gihosha, quartier Mutangano, avenue des Hippopotame ku nimero 49. Ushobora kubahamagara uciye ku 69 763 488 canke kuri 76 ubusa 87 350. Umuntu wese avuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Ubuvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amafoto n'amavideo yabwo yafashwe neza. Ubuvuze amafoto n'amavideo yafashwe neza muri mariage, mu nama no mu bindi birori, abavuze menya n'ibi media. Menya n'ibi media ni yindi sirno cyangwa yindi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga ama documentaire publicitaire yakozwe neza, harimo no gutanga ubutumwa butava mu mutwe wabwumvise. Hari kibazo kimwe kijanye n'ibi. Ibi byose mwabikora gute menya n'ibi media itaraza?
Waruzi ko isuku ari nkenerwa mu gutuma umwana akura neza bikamukingira n'indwara ziva ku isuku rike. Uhora ubona ingene abana bato bashira mu kanwa ivyo babonye vyose, amabuye, ibikoresho, imicafu ndetse n'ibindi bintu ivyari vyo vyose bahuye navyo. Amahirwe yonyene ashobora kubaho nuko indwara zitinya isuku. Kubungabunga isuku ry'intoke z'umwana w'uruyo yatarashikana imyaka 2 bimugabaniriza 30% ivyago vyo kugwara indwara zituruka ku isuku rike. Isuku ryo ku mubiri ntabwo riraba umwana gusa, ahubwo riraba ufise ahahuriye nawe wese. Bitangurira ku gukaraba intoki imbere yo kumutegurira ivyo kurya canke imbere yo kumwosa n'imbere yo kumusukura igihe yitumye. Isuku kandi ritegerezwa kuba ku mpuzu, mu nzu aho tubaye, mbere n'ahadukikije, mu bikoresho vyo mu nzu, cane cane ivyo dukoresha mu gutegura no kugabura ibifungurwa. Ibi ni mico n'imigenzo ikwiye abantu bose kandi bikwiye kwigishwa abana bose. Isuku ni isoko ry'ubuzima, muri twebwe nta numwe atabizi. Gusa umwanda nawo ni isoko ry'indwara nyinshi, harimwo inzoka zo mu nda, izo mu bwonko n'izo mu miringoti itwara amaraso. Umwanda kandi ni isoko ry'indwara zo gucibwamwo ibihere, amavunja, inda n'izindi nyinshi. Indwara zose zifitanye isano n'ibitwari tuvuze zisinzikaza uzigwaye, zigatera kudigira k'umwana no gufungura nabi muri rusangi, zikaba zashobora no kumuhitana canke zikamutera ubumuga. Ariko kwirinda ibi ntabwo bigoye, bisaba kugira isuku no kunywa amazi meza, gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune imbere yo gutegura ivyo gufungura ugiye gufungura, ugiye konsa, kugaburira umwana, n'igihe cyose uvuye mu bwiherero umaze kugirira isuku umwana yitumye, kandi ukagira isuku ku bikoresho vyose vyo muhira. Gira ubwiherero busukuye. Kugira isuku nico gikorwa gishobora kutubeshaho neza kandi atakiguzi bidusavye. Ibi vyose tuvuze ni ubutumwa bwateguwe kandi buvuzwe na Menya Nibi Media ibicishije mu gisata cyayo kijejwe amagara y'abantu Menya Nibi Sante. Tukaba tubashimiye ingene mugiye gushira mu ngiro izo mpanuro. Hari abadandaza bafise ibidandazwa na serivisi nziza ariko bafise ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ibidandazwa vyabo. Hari ico wokora, ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bakarara bamenye ibikorwa vyawe. Muri Menya Nibi Media bakwereka uko bigenza, urudandazwa rwawe rukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwizera no kukwegera. Bafotora ibikorwa vyawe, bagasigura ubuziranenge bwavyo, bakanabimenyekanisha mu bakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube kuburyo atakibazo cyo kubura amashusho yabo kikibaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibikorwa mvabwenge vyabo. Abantu bitahuye bamaze kumenya ibyiza vyo gukorana na Menya Nibi Media. Ikorera mu gisagara ca Bujumbura, komine Ntahangwa zone Gihosha quartier Mutangano, Avenue des Hippopotames ku nimero 49. Ushobora kubahamagara uciye ku 69 majana 763 majana 488 canke kuri 76 ubusa 87 majana 350. Umuntu wese avuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Ubuvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amafoto n'amavideo yabwo yafashwe neza. Ubuvuze amafoto n'amavideo yafashwe neza muri mariage, mu nama no mu bindi birori, abavuze Menya Nibi Media. Menya Nibi Media ni yindi sirno canke yindi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga ama documentaire publicitaire yakozwe neza, harimo no gutanga ubutumwa butava mu mutwe wabwumvise. Hari kibazo kimwe kijanye n'ibi. Ibi vyose mwabikora gute Menya Nibi Media itaraza?